Abo basirikare b'abarundi basaba kuronswa agahembo kabo k'amezi 4 baheraniwe yo mu mwaka wa 2023 nabo mu mabatayo ya 5 n'indwi baherutse gutahuka inyuma yo kugomborwa bavuye mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi mu gikorwa ca Tafoke. Bose ni 1700 bahura neza na neza na batayo zibiri, bakaba basigura ko umwe wese yari yandikiwe agahembo kangana n'amafaranga y'amarundi 1,116,000. Bagatomora rero ko batahembwe kuva mu kwezi kw'icenda gushika muri Kigarama mu mwaka wa 2023, bigasigura ko umwe wese aheraniwe amafaranga y'amarundi angana n'imiliyoni 4,640. General 𝐸𝐬𝐴𝐺𝐸 batazira muzinga hari nawe yarabarongoye aradomwa ku rutoke mwinyuruzwa ry'amahera yaragenewe izo ntwaramiheto. Umwe muri abo basirikare aravyigana. Dufise ikibazo amafaranga yacu y'ukwezi kw'icenda kw'icumi na rimwe no kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2023 mu gutwiba ayo mahera. General yitwa 𝐸𝐬𝐴𝐺𝐸 batazira muzinga aho guhemba ayo mezi y'umwaka wa 2023 baciye baduhemba amahera y'umwaka w'ibihumbi 2024 bahereye mu kwezi kwa mbere. Ayo mezi ane rero tukaba dufise amakuru avuga yuko ayo mafaranga yahawe General 𝐸𝐬𝐴𝐺𝐸 kugira ngo ashobore kuyaduha mugabo twayaronse. N'agashavu kenshi abo basirikare basaba umukuru w'igihugu kugira ico akoze mu gutorera umuti iyo ngorane. Mu ruganda rwa �RPA ntitwashoboye kuronka General 𝐸𝐬𝐴𝐺𝐸 batazira muzinga co kimwe na General de Brigade Gaspard Baratuza avugira igisirikare c'u Burundi kugira twumve ico babivugako.